Hatungimana Jacqueline, Niyibizi Kefa, Niyibizi Louis Bizimana, Niyibizi Kefa, Niyibizi Kefa, Kefa Niyibizi, Kefa Niyibizi. Umukuru w'umugambwe Frodebu Nyakuri Kefa Niyibizi ahejeje gutorwa kugira ngo azoserukire uwo mugambwe mu kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Kefa Niyibizi yashimiye abamutoye kandi ngo hari byinshi afitiye abarundi mu gihe bazomwizera akaja ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Reka tumwumvirize. Ikoraniro ridasanzwe ry'inama nyobozi y'umugambwe Frodebu Nyakuri ryakoranye kugira rirabire hamwe ibibazo nyamukuru bibiri. Ikibazo ca mbere kwari ukwerekana ingene umugambi wacu zo kwita amatora y'umwaka 2020. Ikibazo ca kabiri kwari ugutora uzoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mwaka 2020. Ku kibazo ca mbere, abagize inama nyobozi y'umugambwe bihweje ingene ivya politike vyifashe mu gihugu, baravye ingene umugambi wacu uhagaze mu gihugu cose, baravye uburenganzira bari kwigwa n'amategeko, bafashe ingingo yuko bazokwitaba amatora bonyene atarunani bagiyemwo. Bemeye yuko ariko umugambi wose uzokwifuza gushigikira umukandida wabo na programa yabo bawemereye. Imiryango rero ikaba yuguruye ku migambo yose yifuza kudushigikira. Kuri ivyo tugiye mbere gutangura banabwango kuganira na bamwe bo kwemera gushigikira ivyiyumviro vyacu n'umukandida wacu. Tuboneyeho kubeshuza ibinyoma bimaze iminsi bikwiragizwa na bamwe mu banyepolitike bavuga yuko umugambi wacu bazojana nabo, abo nari bafise intege nke bifuza tubashigikira, mugabo turemeye ko tuzobakira. Ubwa kabiri, muri ico gisata nyene twemeje ikimenyetso tuzokoresha mu kwiyamamaza. Ico naco kikaba kigizwe n'isake hamwe n'ifoto yandadaye. Twagomba tukibereke. Iki nico kimenyetso tuzokoresha mu kwiyamamaza, kizoba kigizwe n'isake hamwe n'ifoto yandadaye, hejuru handitse ko tora Frodebu Nyakuri iragi yandadaye. Tuboneyeho akaryo ko gusaba abijeje bose na cane umugwiseni ko woturabira ntihagire uyundi mugambwe n'umwe canke abigenga batora ico kimenyetso, kuko gisanzwe gitekanijwe n'amategeko agenga umugambwe, hisunzwe itegeko rigenga imigambwe muri rusangi hamwe n'amategeko agenga amatora. Ikibazo ca kabiri kwari gutora uzoserukira umugambwe wacu matora wa 2020 w'igihugu. Aho naho akaba hatowe uwitwa Niyibizi Kefa ari usanzwe arongoye umugambwe. Murakoze. Kefa Niyibizi yishuye no ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru. Twongere tumwumvirize. Mubwira akamu mutora none barangira biteguye neza amatora kwimije. Murakoze. Nkuko twamaze kwishikiriza, akamu dutera abanywanyi bacu ubwa mbere nuko tubasaba yuko nkuko bamaze kubikora umugambwe ukamaze gushika ku itumba yose, ntibadebukirwe mugabo bashishikare bigisha kugira ngo turabe yuko twabonye umukandida usa amajwi menshi
no mu matora yimirije bizogenda uko nyene. Ica kabiri tubasaba ni ugushishikara bakora bubaha bakongera kubahiriza ivyiyumviro vy'abandi izo twumve umunywanyi w'umugambi wacu yasotoranye canke yononye ibimenyetso canke ingoro z'indi migambwe, kuko dutegerezwa kubahiriza iryandadaye mu guhiganwa tudahezanyayo. Ako niko kamenya mukuru twotera abanywanyi bacu. Mu byo mwashikirije harimo byo kubahiriza ibimenyetso by'umugambwe, musa n'abafise nk'umugambwe mwagiriza ko bashobora kwitirira ibimenyetso byanyu byarabaye ko mu Burundi imigambwe yamipfa ibintu by'ibimenyetso kwinjiye mu matora. Bega muri Sohanya Frodebu nyakuri ragiryandadaye n'amakenga yahe mufise? Twebwe nta makenga namwe dufise, kuko ibimenyetso twatoye no munsi nivyo bimenyetso twashikirije igihe twasaba kwemererwa, kandi amategeko agenga imigambwe arakingira ivyo bimenyetso. Eka mbere turavye n'amategeko agenga amatora aratomora neza ingene babanguranya abafise ibimenyetso gusa. Murabizi yuko murabona ibimenyetso dufise ari igihe usanga bigomba gusa n'imigambwe, ari naco gituma rero twashikirije neza yuko abo hava bihenda bakita ibimenyetso vyabo n'ivy'iwacu bogarukiriza ngaho bitarashika kure. Mugize rino koraniro mu gihe umugambwe Sohanya Frodebu ariko kugira ikoraniro nabo nyene baremeje ibimenyetso ni bimwe ko mwebwe ntimushobora gusanga rimwe basavye ko muhindura kandi mu mutanzi bwanyu. Nagomba ndakubwire itegeko ingingo y'ijana na kabiri itegeko y'amatora agace ka gatatu karatomora neza yuko iyo imigambwe canke imigambwe itanze ibimenyetso bigomba gusa, baheza bakaraba ibimenyetso umugambwe watanze igihe wasaba kwemererwa. Aha rero nagomba ndakubwire yuko twebwe igihe twasaba kwemererwa twavuze yuko isake arico kimangu c'umugambwe. Icaka turavuga yuko singene bivuga mu Kirundi bimwe bita papier en tête bigizwe n'isake n'ifoto ya ndadaye. Mugabo muzoraba ikimangu co mugambwe mashikirije n'umuzingi urimwo ukwezi, ukabamwo isuka, ukabamwo igitoke, ukabamwo ifi, ukabamwo n'isake. Urumva si isake yonyene. Twebwe rero nibazana uwo muzingi wabo niyo sake irimwo, aho nta matata arimwo. Nibazana isake yonyene twetaze nka rogo, ako baragasongorozo. Ica kabiri, nibatwemeza neza yuko igihe basaba kwemererwa mu mwaka w'1992 ifoto ya ndadaye yari mu bimenyetso vy'umugambwe, aho tuzotsindwa. Ariko sinibaza ko vyari biruko. Mugabo twebwe igihe twasaba kwemererwa mwaka wa 2008 ifoto ya ndadaye iri mu bimenyetso vy'umugambwe. Ariho ntabwo dufise twe nabwiye ko amategeko atongoye. Hariho ikijaga janye na caution mu benshi bavuga ko amahera menshi muri Frodebu nyakuri mana kayo mucapero. Ega ibi twagize sumukino. Ubwa mbere nuko abantu bari ngaha bonyene naho twabasaba umwe wese ibihumbi 10 gusa twazise miliyoni zirenga 2. None ivyo biba ziri hehe? Twebwe rero ndagusubiriremwo umugabo wacu uriteguye kwita amatora yose no gukora ibisabwa n'amategeko yo byose kugira ngo dushe kwita amatora. Muje gutorwa ko muzoserukira umugambwe Sohanya Frodebu nyakuri matora mukuru w'igihugu, ni giki mugiye gukorera abanywanyi b'umugambwe wayo? Tumaze kwitwa nk'umukandida azokwitoza ku rwego rw'igihugu, ntidusubira kugira tuzokorera abanywanyi b'umugambwe wacu, ahubwo tuvuga ivyo tuzokorera abarundi bose. Twebwe aho duhagaze turavye igihugu cavuye naho kigeze, turabona yuko habaye ibibazo bitari bike. Ubwa mbere habayeho kera myaka 60 ikibazo kijanye no kwikukira, Urundi bwarikukiye. Myaka 90 hariho ibintu vyerekeye gukumira bifatiye ku moko no ku ntara, ivyo vyaravuyeho. Mu nyuma hari ikibazo c'inzego z'umutekano zahumuriza bose, ubu ivyo vyaraheze. Ikibazo rero kiri uno munsi twebwe tubona mu Barundi ni ikibazo gifatiye ku bukene no ku bushomeri. Abahinga bari bamaze bakavuga bati burya urungano rwose rurafise ico rujejwe,
rushobora kubikora neza cyangwa kubikora nabi. Turashimye rero abadufashe konka ukwikukira, turashimye abazanye mu demokarasi, turashimiye cyane n'abadufashe ko turonke inzego zirikemwe bose, tukaba twasabye tuti rero ubu ni muruhuke, natwe tubakire tubafashe mu guteza imbere igihugu no kurwanya ubushomeri. Barunikazi ziraguhemuka nyakuri wiraginyandadaye shikuke haguruke dutsimbataze demokarasi